tubikunda tutabikunda, iki ni ikintu gituma n'umuzi umwe muri byinshi. Je navuze karya kamwe, ariko sinzi ko harimo n'abandi mubega aya mabi ava kuki. Nabahe mikuru, je navuze karya kamwe gusa, mugabura ko hariho imizi myinshi. Kuri iyo nkomoko imwe mu yandi menshi y'amabi afatiye mu gitsina, mugabo jewe nibaza ko kuba byonyene umwana atora akoko canke umuryango wa se atari answa, atari yo ari akoze. Nibaza ko rakoze ko ari kurya umuco, ibyo kumuri la societe ishingirako ari uko umwana w'umuhungu agira agaciro kanini cyane. Imico y'u Burundi iraha agaciro kanini cyane umwana w'umuhungu, ku buryo umubyeyi ashobora kubyara abana 9, mugabo mu gihe ari abakobwa gusa akabona umengo nta mwana araruka. Mbega nturaruka akana? Hariho umugore yigeze kutubwira ati baramaze, mbega nturaruka akana? Kubera ko atarabyara umuhungu gushika agume novuga nti arasinzikaza amagara yiwe gutinda azotinde abyare agakobwa. Ahanini rero muzi nibaza ko ari uwo wo guha cane agaciro umwana w'umuhungu, nawe nyene akazohava akiyumva ati jewe nshobora kwigenza uko ngomvye, kuko umuryango, kuko iterambere ry'urugo, amaso yose ahanze ijisho umuhungu. Umenga twofata cane, ntidufate patriarcale ko ariyo biba birakoze, ngo twumve iyo statut sociale canke iyo statut iha cane novuga nti uburenganzira bwinshi bunini ndetse bwose mu mico y'ikirundi ikabuha igitsina hungu. Nyamukuru n'uwahejeje kuvuga ikirikora kugira ngo nuvuga akarorero, urasanga mu muryango hari abakobwa 6 n'abahungu 2, muzoze muraraba kuri ayo makarate asirikira ya repetodeye n'ibindi nk'ibyo, ukaca usanga itsinda rya se yitwa abo bahungu, muri abakobwa n'irindi tsinda ziri ku nama zigenze gute ibintu nk'ibyo, abo n'abakobwa. Muri abo muhungu niyo aba se yari Ndikumana acaba yitwa Ndikumana Albert, Ndikumana nde abahungu. Urumva rero iyo n'uwo muco rero, n'uwo muco n'uwo mugenzo w'uko babona yuko umwana w'umuhungu ari we afise agaciro k'umwana w'umukobwa. Baca bavuga rero umukobwa n'akarago k'abaraye, umukobwa kwiri yaroye, umukobwa ukamengo wewe si umwana. Hatanguye rero kuba ivyo, nivyo rero bica bitubuka no mu muryango. Rero n'uwo muhungu niyubaka urugo akabona wa mugore azanye aramubariye ikintu nawe aramwishuye ntageze ngo niyo bwana, bica bitangura induru, kubera yuko uwo muhungu ndiwe yari afise ijambo iwabo mu bakobwa benshi. N'uwo mukobwa rero aje nk'umugore wiwe yategerezwa kwisumeta. Urumva bikaca bigira rero iyo mizi miremire, irya mizi yose iva kuri kariya ko hejuru, kariya ubona ariko ko gushira hejuru umwana w'umuhungu. Tugarutse rero ku muzi, mbega uwo muzi tuwugumako. Societe patriarcale niyo soko y'amabi, niyituma haba amabi cyane, birapfa no kubana, kuko hariho reka ubwirize madame hari ico ni kimwe, mugabo kandi nyene nuko ko abakenyezi canke igitsina kobwa usanga turi inyuma mu buryo bwa mikoro bwo kwitunganiriza ubuzima
navyo nyene birashobora kuvamwo isoko ry'amabi no kubandanya amabi arandagata. Uku nyene usanga igitsina kobwa akenshi adahabwa ayo mashanse yo kwigenga mu vy'ubutunzi. Murakoze. Umuzi mukuru tugenda ushamika gushikaho usanga umukenyezi mu vyo akora vyose akoraho kubera iki kibano cubatse gutya, iki kibano cacu cubatse gutya nicyo gituma ibintu byose bigenda gutya. Nari nagombye ko turabe ingaruka cyane cyane mu kibano. Nagombye umwe muri aba baserukira abantu baje bava muri za ntara ni izihe ngaruka twabonye umuzi ni ingaruka nizo ziraza kutujyana ku bindi imbere gatoyi. Ngaho nibyo ngomba cyangwa ko reka nawe ubudufasha hari iwanyu bimeze gute? Ingaruka zo ku ayo mabi akorerwa abakenyezi cyangwa navuga ko ateye ku gitsina, aho mperereye ingaruka zikunda kwibonekeza nuko usanga umukenyezi adacaheza ngo agere ku burenganzira mu rugo, kubera usanga umugabo kw'ibijyanye n'amafaranga agomba kubyigurizaho kuko wenyine. Ahantu tugenda bahagararira mu ngo twagiye turahuza nk'uko bari bababwiye kare, harimwo umugabo atagomba kwereka ubutunzi bw'umuryango buri kuri konti y'umukenyezi. Uwo mugabo we yarakora akazi ka leta, umukenyezi wiwe nawe yaramushomeye, yaramurandetse w'akazi. Ni ukuvuga ko umugabo nk'uwo yafashe nk'urugendo akaba yibagiye gusiga amuhaye amahera y'isabune. Ni ukuvuga ntiyaronka icyo yoza abana, ntiyaronka icyo yogesha ibyombo, yarinze yihenda akagenda kamusabye nk'umuntu nk'uwo waheze. Urumva umugabo adashitse ntibakumvamo canke amavuta n'ikindi cyose kiba kiri ngaho mu nzu ye. Kandi nyakuntunga wewe yariyungunganya ukundi akarima ibyo mu ndimo, mugabo uwo mugabo wiwe nta burenganzira yamuha ibyo yarimye byose yaradandaza. Ntavuga ati nawe ishikira ibi canke tora base amihaniya niyo wagira igorana atariho ndi uzogure mu muryango. Ivyo rero barabibamwo mugabo kubera bimwe bababwira y'akazi de dialogue, abo bantu bahavuye bagaruka ku murongo ntibamwe nyakubahwa bababwira ko ahindukira akaba ari bashinga intara akavuga ati jewe nari meze ukuntu umugabo ati mugabo nahavuye ntabura mu nyuma ko ivyo nakora byose kwari guhohotera umukenyezi, ariko nabikora ntabizi, nabikora mbona yuko uburenganzira bwose ku mico mu rugo ari umugabo, ariko ubu mu mazi y'inyigisho nahavuye ndabibona. Uwo mugabo rero nk'ubari mu bigisha abandi ari umushinga nk'ahe ntarahohotera umukenyezi wiwe atabizi. Ako rero kari akarorero kamwe. Akarorero kandi notanga kajyanye nyine n'inkurikizi zivuye ivyo vyo guhohotera. N'urundi rugo umugabo yabuze umukenyezi wiwe ko adashobora
gukandagiza ikirenga ahantu na hamwe ni ukuvuga musize muhira naho nyene batumye ko nk'inama ntagende mu nama ntagende nko mw'ishirahamwe nk'abandi amenye ko hari ahantu yagiye habera nk'abantu ari mw'ishirahamwe ari nk'ini ico gihe ntiyarara mu nzu yarakumirwa akagenda akamenya barabibamwo imyaka mugabo uwo mukenyezi arabinuma naho hoza umuntu mu rugo ntamuherekeze ngo agere ngaho kwibarabara arabibamwo barabibamwo niwo mugabo nyene yahavuye ahinduka ubu kubera inyigisho kubera hageze igihe bagatumako nk'uko umugabo n'umugore batumako bakaja mu nama batazi ivyo babatumiyeko bagatumira umugore bakamuha invitation kwiwe bagatumira umugabo bakamuha invitation kwiwe mugaca muhurira muri ya nama canke bakabatumira ubwo nyene mugabo mutazi ivyo mugiye kwiga mu Burundi kuri equité égalité kuko ni byose bibera icyambere nuko mu myaka 30 iheze harabaye akora udarusha murabizi ibintu no gusubiramo abakenyezi bahawe 30 kwijana kandi ibyo bitigi birakwiye turabandanya ni biri mu masezerano biri mu makoro iyo ni akoro darusha leta iteza kubahiriza ibyagize gute ibyumvikaniwe ku mategeko iyo ni intambuko ya mbere ikomeye turaza kwivugana ko niba bidakwiye cyangwa bikwiye turaza kubivugana kuko ndabaha n'ibindi biharuro nagerageje gushakisha muri iyo raporo ya PNUD ya 2023 umwaka uheze ku bijyanye n'ingene umukenyezi w'umurundikazi ariko araduga mu bijyanye no equité égalité ni ukuvuga 2018 abakenyezi muri fonction publique bari 30% parlement sena guverinoma ibyo by'ukuri muri rya bwizwa shingiro rya 2018 ibyo bitigiri barabishizemo bubahirije amasezerano y'Arusha ntacyo bakuyeko kandi ntacyo bongeyeko iyi ni atu kuko kubura bari kubiduza cyangwa bakagira gute bakabimanura muri bijyanye n'itegeko baje itegeko rya 2016 contre VBG ibyo by'ukuri ryagiye 2016 ku buryo iryo tegeko ryo tugenderako nubwo baheruka kurijyana mu bushikiranganji minija il y a de la crime iryo tegeko riri muri ministère du genre kugira ngo bongere barisubiremo rero hariho iterambere murabona ko iby'umukenyezi bibana bivugwa none ukwiye tubivuga umwe wese agatora kiwe gushikaho bizoduga bigashika ku rundi rugendo rero baravuze ko nk'abantu tribunal ibintu bijyanye n'ama-VBG ko baca urubanza rw'ikibirira usubira yewe baca urubanza rw'ikibirira umuntu afatanye itonga hanyuma no mu ma-ministère sectoriel hariho le guide d'intégration du genre hariho ajya amasezerano y'ijare muri minijare au parlement hose birahari no muri justice biriko biratera bijibiri mbere no mu ma-PCDC ngo budget sensible au genre ni ukuvuga hari ibintu biriko birakogwa n'ubwo umenga nta kiriko kirakogwa hari intambuko ni buke bukomeza igihonyi
reka turabe ibiharuro bike, ibiharuro bimwe bimwe mu byo byavuye muri raporo ya pibiri. Twahereye mu bashinga amateka, ni ukuvuga mu bashinga amateka ni ibiharuro nyine by'ubu, harimo abashinga amateka 44, harimo n'urya honorable Sylvie yateye iteka mufashe gukomera amashyi ko yashweye. Ni ukuvuga ibice 36 n'igice. Murumva ko hariho agatambuko biriko biraza. Wala 30% twageze gute? Byaduze. Ibintu byose bihinduka ubwo nyene. Ngo byose mu bice byera gode. Bisaba urugendo. Nuko abakenyezi mu Burundi baserukira 55,2%. Nibo population active, nibo bariko barakora. Kandi 90% nabo bakenyezi babirimizi. Nibo barima, nibo baproduisa, nibo bakora, bafise ibikorwa hariya hasi. N'ubu twoja mu myonga tukaraba abariko bararima, twosanga 10 ari abagabo, 90% ari abakenyezi bariko barakora. Tuje mu Kagwema, tuje hariya ku Musenyi, tuje mu Gatumba, tuje hiyo Igitega, Muyinga, aho twosanga ariko barabagara mu myonga 90% n'abakenyezi. Ni ukuvuga umukenyezi afise ikibanza gikomeye mu guteza imbere sosiyete, mugabo akaba ari we aca no tuje no kwa Siyoni. Abagore babenshi bariko baradandaza, bariko barashugurika, abakenyezi. Tuje ngaho kuri bata, tuje kuri bata naho turabe abahagaze 90% n'abagabo. N'ubu nyine twoja ku bubare bumwe bumwe bamaze gutangura kwiherezererwe n'ibikoba by'ingurube. Iyo ni réalité de la femme burundaise, si l'équité et l'égalité. Bigasaba ko ibi twabizo kino tube sensible, tumenye ingene ibintu biko biragenda, ingene ikibano cyacu kirifashe. Mbere ibyo byagiye gutangura guhinduka 1980, niho hatangiye kuboneka les mouvements féministes. Niho byatanguye, sinakunda kubishira ko wa mbere umukenyezi. Amande y'ibyo hari ingaruka y'ibyo twavuze haruguru muri iyo raporo ya PNIS twatwayira babigeme. Kuvuga 100 muri abo bara abana bari hagati y'imyaka 10 na 11. Iyo ni raporo ya 2020. Abo bose batwaye baca basubiza muhira, baca baza kurima, baca baza kuraba ingene ubuzima bw'umuntu. Ugasanga ni urupegane rutuma umukenyezi adashobora gushika kwiterambere irabakwera rero rezandika mu matematike twacaguye mu bihanze ikibano ni uburinganire hagati mu gusabikanya amatungo y'umuryango n'itsinda z'indaro z'ishushu mu mashuri.
ibyo twarabibonye, ibyo turiko turakorera ko ni solo des thématiques ziduhanze zituma umukenyezi adashobora gutera imbere. Bigasaba rero ko twese twiyumvira icokorwa, twiyumvira icoshobora gutuma umukenyezi ataba ahantu. Mu byo dukora, amashira mu byo akora, twiyumvira ibintu bibiri. Ubuherutse twaragize plaidoyer ku bijyanye na kiki, inzoga yitwa kiki. Irya kiki twatanga kuyivuga kubera yaratembeje ingo nyinshi. Ubu rero ingorane iyo kiki bayishize mu gicupa kininiya. Icyo gicupa kininiya twatewe ngo tukigura cyose. Ubwo bwa mbere yari 2, 3, 4, ubu igurwa 16 litre. Kandi ntibatinya abagabo b'abirimizi, abamwe bagurisha amatongo ntibatinya kuyigura. Kandi ubu rero uzobona bicaye ahantu ukibaza ngo bariko baranywa furusana. Muga bashizemo dukezo babona binywera nuzeye ijya nuzeye fungus uburyo buri bwa fungus bahajya babashizemo ukabona bicaye bashizemo ibyo byose biri mu bituma ingo z'abarundi n'abarundikazi zidashobora gutera imbere. Saporo bayamirije hakiri kare, mugabo irabandanya igurishwa. Ni ukuvuga ngo ibyo byose kugira ngo bigende neza birakenewe ko abakenyezi baronka inyigisho n'abagabo bakaronka inyigisho n'ingatezo gufata abakenyezi bakareka kubahohotera, kuko bihereye mu ngo nta mukenyezi n'umwe yokwanka ko itunguriza umwana yavyaye, nta n'umwe. Je nibaza yuko ahubwo ari n'ivy'imico bagira bati umukobwa ngo asubiye iwawe bigenda gucyanye, bigatuma rero harura mbega none ninabizana bizogenda gute. Rero abagabo barakeneye inyigisho, kuko ndisire neza yuko umugabo umugore we niyazanye ivy'iwabo nabo bashize bazotorana iwabo ni kimwe ku kindi. Rero sinumva impamvu nimwe rero abakenyezi baje kuvuga ngo rero ni kumera. Hariho igituma hakenewe rero inyigisho zikomeye cyane kugira ngo dushobore gutahura, kuko abakenyezi barahohotewe bikubiye no mu mutima, kuko nta mukenyezi yokwanka ku bintu biza mu bana we yabyaye. Ibyangiro sipasima Miparec yakoze ya Thême ivuga yuko abubakanye bafata amadeni ari uko bumvikanya no mu kuzoyare hakabaye. Ego mu bucamanza hariho ukuntu ngo kiretse iyo hari umwe yerekanye yuko hari usesagura. Mu bucamanza hariho ukuntu ngo iyo ngingo usanga batayiraba neza. Umugore iyo ari we yafashe ideni, umugabo biroroha kumwihakana ngo ntabyo nzi ngo yariko arasesagura, kubera kenshi hariho amadeni batora batandika umugabo atagiye gusinya. Ndafise akarorero, ndafise umubanyi ibintu ninjiyemo. Uwo mubanyi ni umudamu yaratoye amadeni gushika amadeni aba menshi, kandi ayo madeni ivyo yakoze biriho biraboneka. Yarabanje gukora amadeni yo muri fo ho umugabo urazi ko aje gusinya, hariho irindi deni rigira kabiri ryo muri fo bo kubera aho bakorera fo iborohereza igaca umwongera idini batazokata ku mushahara tuzoza turayazana mu ntoki. Ibi rya kabiri ryo ryose ryanditse ku mugore, hama ibyo bariko barubaka bitaruzura, umugabo ati rero wewe ko haje banki y'abagore genda ucegetere uzanirize urana abagore ko bahora baja mu tuntu tw'udushirahamwe twinshi, umugabo ugenda hariya mw'ishirahamwe uzane ugenda hariya uzane urana naho umugabo ntasinya ntabariza. Kandi bariko barubaka ibintu ingorane z'abagore b'iwacu aho i Burundi
byandikwa ku mugabo barubatse amazu muri ayo madeni yo gukodesha ubu ayo mazu umugabo yitorera ashira aregeranya kuri doti twambiri yo kamuha uwo mugore kuri konti yiwe asigaranye ko zero ahembwa n'ijana yahora ahembwa emiliyo twasa kamuha rero umugabo ubu yaramwihakanye ba bantu agiye gushyira hamwe aravuga ati hariho amezi bagira ukabaha 5% yayo watoye ayo rero amadeni yararenze urugero gushika aho baja kumwitwarira aje gufungwa umugabo avuga ati ahubwo jana mugohe mu mvuye ayo madeni yose sinzi yo yajanye akerekana ati amadeni yariko yubaka inzu sinkora no mu ntoki kandi twavugana yuko izoyariha inzoshe ndayariha muri abapangayi batanga navyo yareshe umugore amaze kuja kugarukira mu gasho kabiri no muri parike ntango umugabo yamujanyeyo bagiye kumutwarirayo umugore avuze ati mpamagarira umugabo aze tuburane umugabo akagenda agiye ngo tugiye mu muryango ngo tugiye kuvyiga mu muryango tugiye kuvyiga mu muryango umugabo arabona ati sindonke nisigura aca henda umugore bagira urwandiko rw'umuryango ubwo rwandiko nanjye basinye abagabo bashira ubwenge agaca asinya ku ipaje itagera kuri vyandiko agaca rero agenda akazohindura vya vyandiko akijana n'ipaje ya signature ngo umugore ngo yarakamye ingegere yanje basaba imbabazi ko ariko arandenganya ngo ibintu ngo ntabizi ngo ayo mahera batigeze abwira iyo yajanye ariko gusa imbere ya procureur manda yibutsa ndamene yo kuzana uwo mugore ngo asome ko rwandiko ariko umugore muzima umugore muzima yosinye ibintu nk'ibyo yamye abihakana n'abakibihakana akabisiye mwamubajije ntamwagije baca bagenda bamucakira bamukura ku kazi n'imbohe nyine amazina nyine y'agaterefone aranyandikira akamesaje ati burya rero baramufunze je sinzi ico bambonye banamweretse n'ubwo bambere yarashikayo baranga no kumunyereka bane bamaze kumufungira hari inyuma warabizi bafise ubushaka bwo kuja kumuraba rero nca nitwaza niko nambaye iteni ningira baramunyima ngare sinzi umudamu naciye menya hariya nyene muri parike nambwira nti wewe rero umudamu shika hariya umuntu afungiweyo nuku umubaze kwazi icatumye amufunga nta muducengeterere tubaze icatumye bamutuma kukibiriraho kumufata niho yaca asoma u Rwanda madamu nabo bose n'ubwo rwandiko woca umwica none genda umubaze ko ibyo bintu ari rero inama y'umuryango twagize umugabo yemeye yuko agiye kuzarariha muri ayo begeranya ku nzu ati nico twagize nari ko ico yazanye kandi twabigize kera simba nimwe nabikizanye uno munsi niho rero aja bavuga ati burya rero itegeko ryo kujana muri mu mpinga ryamaze gusinywa procureur ntisubirako ati kandi atahane mpako je guhiga umuntu wo hejuru amusumba ndavuga ati nari ndamuhiga yamaze gusinya ngo agenda mu mpinga rero yaramubwiye abariko baramuraza baje mu mpinga kugira atekane nawe kugenda kumutwara ndavuga ati uwo muntu wo hejuru je ntawe nzinga kurondera sinzi ahantu mu kagrupe WhatsApp nciye iyo nkuru kagrupe gaca karatembera karashikira bangana kutunyara bo hejuru rwose siniravuga ati ibyo byose iyo dosiye uwo muntu akamara gushika mu mpimba nibimuca usanga niyo dosiye idasubiye kubyuka iyo bakurenganije ntisubire kugaruka ugaca usanga wibagirwa hariya ayo muri kubera hari chance iyo message sinamenye iyo yagiye iraca
nshanza ku mugoroba bavuze ati isaha bwira ko nzanye impuzu uwo mumama ngo agende mu ntego afise impuzu barashatse usanga ngo kivuye hejuru bamukoreye muri iyo kamyo yurira mu modoka ndimo umugabo yari asigara araryoherwa ngo aragiye mu bintu azabona ndagushahanye n'ubu uwo mugabo avuga naho twohura ngira yoca mu n'abatabwira ngo ubwo bwiwe ndabusambuye ingoro ziri mu rugo ndazitera nico gituma nari ndavuga rero kw'iyo bwingo sinari nawe yanditse urakoze gutama kuyivuga abo bantu bakora hariya muzoze murayiraba cane abagabo barabeshe abagore ngo ntitwavyumvikanye mubaze muramuti none bijye bintu mutunze vyavuye